mu ntango ni umugabo yishwe anyonzwe. Ibyo bikaba byatangajwe na televiziyo nkuru y'Ubushinwa. Ingingo y'igihano c'urupfu yafashwe na sentare nkuru ya leta. Itunga ryose ryo ku giti ciwe ry'uwaciriwe uwo munyororo wo gupfa ryarafashwe imbere y'uko anyongwa. Yararonse akaryo ko guhura n'abagize umuryango wiwe n'inshuti ziwe. Bisanzwe bimenyerewe ko mu gihugu c'Ubushinwa iyo bakoze icaha kitemera ko unafungirwa baguha igihano ku buryo n'abandi kizobabera akarorero. Bigasigura ko umaze kuba ufunzwe hariho iminsi baguha akaguha n'abajejwe umutekano mujana bariko baragucunga kugira ngo ntihagire ahantu na hamwe utoroka ugahura n'umuryango wawe, umugore wawe mugasezerana, abana mugasezerana, ndetse n'inshuti zose mugasezerana. Umugabo akaba yitwa Jianping w'imyaka 64 yari umunyamabanga wa komite y'ibikorwa vy'umugambwe w'abakoministe w'Ubushinwa mu karere k'iterambere ry'ubutunzi n'ubuhinga ry'igisagara ca Holhot giherereye mu karere k'ubuseruko ka Mongolia muri Mongolia. Nkuko amatohoza yabiriya na biriya yabagerageje, uwo mugabo yari mu buryo butemewe, yari amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko amahera arenga imiliyaridi 3.6 z'amafaranga y'amayuan. Guys, aya mafaranga yashize mu biharuro by'amafaranga y'amanyamerika ni ukuvuga imiliyoni 426 z'amadolari. Mwiriwe canke mwaramutse bakunzi bacu ba Best Friend TV, comme d'hab vous allez avec MC Dylan. Je musore wanyu andayangishanya kwa exclusive news, exclusive content hano kuri Best Friend TV. Inyuma y'igihe kinini cyane duka kubatwara mu bihugu cha South Africa, aho twaba turayaga ku mateka Chris Brown ariko arandikisha, namwe mukaba mutaduhengeshanya kudukurikirana, mukaba mwaba muri mu bamwe mu bantu ba mbere baronka content ziciye hano kuri Best Friend TV. Mu banda yimo dukurikirana, mugira subscribe muri banshi, mugira comment muri banshi, mbega bimeze gute. Tugiye kubabwira ino nkuru itangaje cyane ikira trendinga cyane. Musanze muzi yuko tugerageza kurondera amarushishi y'ano kugira ngo cyo kubaha exclusive news iciye hano kuri Best Friend TV. Ni wa musore wanyu MC Dylan. Iyo nkuru nayo si yindi, dusimbiye gato mu gihugu c'Ubushinwa aho ibimaze imisi biko bira trendinga ari ibinkuru. Yuno umugabo yarasanzwe atwaye ico bita banki y'Ubushinwa. Ni mu gihugu c'Ubushinwa aho umukozi wa leta yaraye anizwe anyonzwe kubera kunyuruza amamiliyoni ashika amajana y'amadolari mu buryo butemewe n'amategeko, kwakira ibiturire no gukorana n'imigwi y'abagizi ba nabi, abasanzwe bapusha urumogi, abagurisha amatabi. Ayo yose akaba ari amwe mu makuru duhabwa namwe mu mateleviziyo akomakomeye yo mu gihugu c'Ubushinwa. Comme d'hab vous allez avec MC Dylan nko nabivuze kuri Best Friend TV exclusive news, twama tubaha duciye kuri ino content yacu idasanzwe. Yes guys, nkuko twabivuze mu ntango ni umugabo yishwe anyonzwe. Ibyo bikaba byatangajwe na televiziyo nkuru y'Ubushinwa. Ingingo y'igihano c'urupfu yafashwe na sentare nkuru ya leta. Itunga ryose ryo ku giti ciwe ry'uwaciriwe uwo munyororo wo gupfa ryarafashwe imbere y'uko anyongwa. Yararonse akaryo ko guhura n'abagize umuryango wiwe n'inshuti ziwe. Bisanzwe bimenyerewe ko mu gihugu c'Ubushinwa iyo bakoze icaha kitemera ko unafungirwa baguha igihano ku buryo n'abandi kizobabera akarorero. Bigasigura ko umaze kuba ufunzwe hariho iminsi baguha akaguha n'abajejwe umutekano mujana bariko baragucunga kugira ngo ntihagire ahantu na hamwe utoroka ugahura n'umuryango wawe, umugore wawe mugasezerana, abana mugasezerana, ndetse n'inshuti zose mugasezerana. Umugabo akaba yitwa Jianping w'imyaka 64 yari umunyamabanga wa komite y'ibikorwa vy'umugambwe w'abakoministe w'Ubushinwa mu karere k'iterambere ry'ubutunzi n'ubuhinga ry'igisagara ca Holhot giherereye mu karere k'ubuseruko ka Mongolia muri Mongolia. Nkuko amatohoza yabiriya na biriya yabagerageje,
uwo mugabo yari mu buryo butemewe yari amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko amahera arenga imiliyaridi 3.6 z'amafaranga y'amayuan. Guys aya mafaranga yashize mu biharuro by'amafaranga y'amanyamerika ni ukuvuga imiliyoni 426 z'amadolari y'abanyamerika. Guys, sentare yaciriye uwo mutegetsi urubanza gupfa muri 2022 niho bamucira umunyororo wo gupfa, ariko nawe arunguruza urubanza. Mugabo sentare y'iyungurizo birangira yemeje ko igihano cy'urupfu coba kuriwe. Mu kwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2024 akaba ariho umugabo yamaze kwitaba Imana, yishwe anyonzwe. Ku munsi w'ejo niho Jianping yanyongwa. Umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa yitwa Jianping akaba yavuze ko kurungika Jianping mu ibohero ari ugutera intege abandi banyuruza itunga rya leta. Umukuru w'igihugu akaba yaciye atanga umwanzuro w'uko igihano cy'urupfu ca Jianping cogirako kugira ngo atanga akarorero no ku bandi batazogerageza gukora nk'ibyo yarakoze. Ikaba ari imwe mu nkuru iri trendinga cyane, abantu benshi bakagaruka kwibaza mbega igihano cy'urupfu ubwo cyagikwiye ko cobaho, mbega hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubu hobaho igihano cy'urupfu hopfa bangana gute, hokwitwa bangana gute mu gihe umuntu agaragaje kunyereza imitungo ya leta canke ikindi cyaha. Ariko tutahure ko igihugu cyose kiba gifise amategeko yacu akigenga. Hano mu gihugu iwacu sinibaza ko twogira kwino ngingo yuko ukoze icyaha uca wicwa. Tukatumusabire kugira uburuhukiro bwiza, ndetse namwe mukora dukuri kuri best friend murumva ko bibabaje. Nta kintu cyambere kibabaje nko kumva ngo ugiye kwicwa ukabaho uzi n'umunsi wawe uzopfirako. Kuri twebwe twemera abakristo turavuga duti icaha uwo mugabo aronka umwanya wo kwiyeza agasaba imbabazi, kandi kwiba ukaniga uruhano igihano cy'urupfu bakagutegura imyaka n'imyaka, bakakubwira umunsi wawe uzopfirako, bakakubwira ndetse ubwe n'usezera umuryango wawe. Ntibiba byoroshe, aba ari ibintu bigoye, ariko aba urabona ko bashoboye kubyakira. Turasabiye umuryango wawuze tugera to rest in peace, niko byama buri gihe umuntu wese afise ikizomwica n'igihe kiwe n'umunsi wiwe. Jianping Imana imuhe uburuhukiro budashira. Mwari kumana MC Delanejo wakutuwacha show wa musore wanyandahengeshanya kuronda exclusive news, exclusive content kugira ngo namwe mudukurikirana mamwe muri benshi cyane, mamwe muri update kugira ngo mubandanye muri soma ino nkuru. Turakunda ama commentaire yanyu, ziraturyohera cyane kandi ziraduhimbara. Iyo mutwandikiye hari cyo muba muhinduye kuri twebwe, ndetse iyo muturavye muri benshi hari cyo muba mutugiye kuri twebwe. Tubasaye mwebwe mwese mudukurikirana kugira subscribe kuri Best Fun TV. Turabakunda cyane. God bless. Ciao ciao.